Ndabaramukije cyane mwese bantu mukoresha ano mafaranga y'ikoranabuhanga, mwese bakunzi ba crypto, umwe wese ahaherereye, amahoro y'Imana abane nawe. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Irankunda Samson, niwe mugiye kubana muri kino kiganiro cuno munsi, aho ngiye kubaha update idasanzwe muri no application ya Atoshi. Rero muri no application ya Atoshi, ikintu ngiye kubereka ni ingene babikuza amadolari canke se token za Atoshi zikagushikira muri MetaMask canke muri Trust Wallet, bivanye na portefeuille canke wallet ukoresha. Rero batanze contract address ya Atoshi, ushobora gushira muri MetaMask, ushobora gushira muri Bitget wallet, ushobora gushira muri Trust Wallet, kugira ngo izo Atoshi zawe ugiye kubikuza zishikiremo neza ata nkomanzi. Rero nkaba ndabasabye bashasha gukora subscribe canke s'abonner, ku batari bwayikore bagakora like na partage, kugira video nk'izi canke bino bikorwa bize birashikira n'abandi benshi. Narijya tubona ko ino nzira ya cryptocurrency yaje hageze kandi iriko irafasha abantu benshi kwikenura muri bimwe, kandi akaba ari inzira ushobora gukora nk'akazi, nkaba ntumirira n'abandi kuyinjiramo. Ku batazi ivyayo ino cryptocurrency, wonyandikira kuri nimero 65 65 41 42 canke 66 ubusa 66 88 ubusa 2 70. Ndaza kuzibandikira muri video description. Rero nongeye kubaha ikaze. Kugira video rero ntibe ndende, kubikura muri Atoshi byatanguye uno munsi, kubabaye eligible bari babaye participe muri event y'ukwezi kwa gatandatu guheze. Rero bemerewe kurotira guhera uno munsi kugeza itariki 3, akaba ari byo ngiye kubereka. Rero ikindi naco mwomenya nuko umaze kurotira ayo mafaranga ntaca gushikira ubwo nyene, azotangura gushikira aho wayarotiriye kuva itariki 10 gushika itariki 18 ukwezi kw'indwi. Rero ndabasaba gukurikirana video akantu ko kandi, kuko usamaye ukabikora nabi uko tutabivuze muri video, amafaranga yawe ashobora kuzimira burundu. Rero tugusaba gukurikirana video yose kuva ku ntango gushika kwiherezo. Aha rero ni muri dashboard canke muri akeye ya Atoshi. Izi mubona ni balance yanje ifise total. Rero ngiye kubereka ingene ushobora kubikuza ayo mafaranga yawe waronse. Mumbabarire, harimwo bruit nyinshi cane, ndayikoze yihuta kubera ari n'ivyihutirwa, kugira abayikeneye bashobore kuyironka maze ibafasha. Rero ico utangura gukora ni giki: uraza ngaha, ino hari uturongo dutatu ino mwiri songa ry'ibubamfu, aha mubona hejuru y'ino foto, ino hejuru ukahafyonda, urafyonda, ngira murabibona. Ikintu ca mbere ukora aha, rero iki ngiye kubereka kiraraba umuntu atari bwigere arotiramwo na rimwe, atigera arotira na rimwe. Birasaba ko banza gusettingamwo canke gushiramwo code pin izogufasha kurotira. Code pin izogufasha kurotira, iyo nayo uyisanga ngaha muri setting. Urafyonda ngaha muri setting canke se parametre, hanyuma iyo code uyishiramo ngaha muri payment password setting. Rero ino code pin itandukanye n'ijya igufasha
kwinjira muri application yawe. Iyi payment password igufasha kubikura canke se kurotira. Urahafyonda ukabishiramwo, ufyonda ngaha. Ngira urabibona ko change payment password. Aha ni mu gihe ushaka kuyishiramwo. Forgot payment password. Aha ni mu gihe washoboye kuyibagira ugashobora kuyirecovering. Naho ubishiriramwo. Ni ibiharuro bitandatu nivyo biba bikenewe kugira ngo iyo pin code yo igufasha kurotira ikunde neza. Rero kubera je nayishizemo ntavyo nirirwa ndakora, ibi nari nshatse kubibereka kugira utari bwabikore abanze abikore. Ico ni ikintu ca mbere usabwa kubanza kugira ngo bikunde kurotira amadolari yawe. Turasubira ngaha muri dashboard kugira ngo turotire rero za dolari zacu. Manza kubereka kugira ubone ko wemerewe kurotira. Ufyonda ngaha kuri account canke view balance, ukafyonda ukarindira bikaza. Ngira murabibona izo mfise kuri balance ziri verified, nizi atoshi mfise zifise agaciro kangana uku. Hanyuma ikindi uca usabwa nimba waremerewe kurotira ni gas fees. Izo gas fees ziba ziri ngaha kuri USDT TRC20 canke ngaha USDT RC20 canke ngaha USDT. Aha izo frais de transaction zijya dolari zibiri niho zishikira. Rero mu kuzishiramwo nico ngire manze mpereko. Urafyonda ngaha bivanye n'izo ufise. Urafyonda ngaha kuri USDT TRC20 niho bakata frais ntoya ya rimwe n'igice kugira zive muri Binance canke muri OKX canke muri Echangere uriko urazikuramwo kugira ngo zishike muri application ya Atosh. Urafyonda ngaha kuri USDT TRC20. Ngira je murabona ko zamaze kunshikira, nazishizemo kare. Urabona amadolari 2 n'ibice 29 nayashizemo hari saa sita. Ngira murabibona ko ariho yageramwo. Ndabasabwa gukurikirana akantu kandi kuko usamaye ukabikora kutariko usanga amafaranga yawe azimiye. Rero kugira ushiremo izo frais de transaction ufyonda ngaha kuri deposit ino munsi kuri depo ukafyonda. Nimba ukoresha telefone zibiri urashobora guscanninga kano gakode uri muri application ugomba kuyarungikisha canke naho ugakopya. Donc reka noneho dukoresha ino adresse. Iyi ni iyo adresse ushirako izo frais de transaction. No kuvuga aka kantu uragakopya neza ugafyonda ngaha kuri copy this address. Uragakopya hanyuma ukaca ukajana muri Binance canke ukaca ukajana aho ugira ukure ayo madolari ugira transfere muri no Atosh. Nimba ufise Binance uca ugatwara muri Binance ugahitamwo transfer no withdraw, ugahitamwo rezo ya Tron, then ugashiramwo amahera ugira transfer. Canke naho ako kajana muri Binance canke muri wallet mu gihe izo dolari usanzwe uzifitiye. Ariko kubagire bazigure, kubagura frais de transaction izi dolari zibiri ukopya kano kantu aka ufyonze ngaha ukaca uja ku nimero y'uwo muntu ugire ukarungikire. Ukaca uja ku nimero y'uwo muntu ugire ukarungikire kugira ngo asha kurungikirako
izo USDT nk'akarorero ngire je ndakirungikire, uragakopiya ukakarungikira uwo muntu. Ngira murabona ko nakarungitse, hama uwo muntu nawe agira kurungikira izo USDT niko aca azirungikako. Ivyo rero ntibigoye nta na gatoya. Ico cari kindi. Mu gihe rero izo dolari za Fredo transaction zamaze gushikamwo, ndibaza mwabonye uko bigenda, zimaze gushikamwo niho rero ucuja kurotira atoshi zawe. Nico kintu rero kigira kabiri, kigira gatatu tugiye kuraba. Rero urotira gute? Uraza nk'ibisanzwe rero buri ngaha muri no fenêtre, hanyuma ugafyonda ngaha kuri exchange. Ku bafise telefone z'igifaransa ufyonza kuri échange. Izuba wemerewe ni izi ziba zanditse ngaha. Je nk'ubu nemerewe kubikura atosi 5, nizo nemerewe kubikura. Murabona adresse isabwa aho ziza gushikira, adresse nza kuyishira ngaha. Adresse nza gushira ngaha nza kuyikura muri MetaMask canke muri Trust Wallet. Aha baca banyereka payment, uburyo nshaka kurihisha zirya frais de transaction. Twabonye ko tuza kuzirungika muri rezo ya Tron. Cafyonda kuri aka kana ka nkahitamwo USDT rezo ya Tron. Ngira murabibona hariho USDT bisanzwe na USDT rezo ya Ethereum ni USDT TRC20 rezo ya Tron. Rero ca duhitamwo iyi USDT rezo ya Tron kubera ariho dufise zirya dolari zibiri ariho zashikiye. Nivyo rero ngiye muri MetaMask ntore adresse. Wewe urakoresha MetaMask canke ukoresha Trust Wallet canke ukoresha OKX Wallet, aho hose izo hatoshi zawe ziragushikira. Rero ndaza muri MetaMask. Oya reka nkoreshe Trust Wallet kubera ariyo nari nakoresheje. Ndakoresha Trust Wallet kubera ariyo nari nakoresheje. Ntoreyo adresse atoshi zizoshikirako. Muri hangana ngira ngo murabibona ko ndi muri Trust Wallet. Ngire ntore rero adresse izo atoshi zizonshikirirako. Bababwiye ko mubanza gushiramwo iyo token ya toshi. Batanze contract address, nimba utayifise urampamagara inbox kuri rya nimero natanze kugira ngo nshobore kubafasha. Rero urafyonda ngaha kuri aka kana ka receive ukaga kopya, ukahafyonda ukaca uhitamwo rezo ya atoshi. Ngira murabona atoshi ngaha, ukaca ufyonda kuri kano kantu ukaca kagira kopya. Canke naho ukiri ngaha kuri akeye, kubera ko ino token ya toshi umaba wamaze kuyishira muri MetaMask yawe canke kuri Trust Wallet yawe, ucuza ugafyonda kuri atoshi, hanyuma ugafyonda ngaha kuri receive, hanyuma ukaca ufyonda ngaha kuri utu tuntu tubiri tumeze nk'utumananye kopye. Ngira murabona hari akantu banditse ngaha, only send Atos RC20 asset to this address, other asset will be lost forever. Aha bakubwiye ko iyi address uyikopiye urungikako atoshi zonyene, atayindi coin utegerezwa kurungikako. Mu gihe urungise ko
coin yindi runaka atari atose kandi ariyo twahisemo, izo token ntizizigera zishika. Aho turavyumvikana. Rero nahejeje kuyikopya ca ngenda nsubire muri Atoshi, muri hangana byasubiye ku ntango. Okay, murantunga gato, byari bivuyemwo, turongera tubisubiremo neza. Amarezo sikirenga, ngira mwabonye adresse tuzirungika koko namaze kuyitora. Izuba wemerewe mwazibonye ngaha, urazandikamwo. Nimba ushaka kuzikuramwo zose uca ufyonda ngaha kuri all. Hano ngira murabona ko zagiyemwo. Hanyuma yara saving address imwe nakura muri MetaMask canke Trust Wallet ca ndayishiramo ngaha, nayishizemwo. Gaze finizi ndahitamwo hamwe hari USDT zanje twabonye ko twazishize muri rezo ya Tron, ndafyonda ngaha nkahitamwo rezo ya Tron. Sorry, telefone yanje hari ukuntu iriko iramera nk'igorana gato. Ngira murabibona ko vyaje, turahitamo iyi USDT TRC20. Murabibona ko payment nibwo buryo tuza kurihisha. Ikindi citonderwa, ngire manze ndabasomere kano kantu. Atoshi withdraw rules, amategeko agenga kurotira muri Atoshi. Withdrawals are only available to users. Kubikura vyemerewe ku bantu bonyene ba participating canke bajya abantu bemvise abantu bane bakaba karifye kuri ya maliste tumaze iminsi dutanga. Nimba warabaye karifye waratumiye abantu bane, wemerewe kurotira. Minimum yo kurotira ni amatosi 100. Ngira murabona nk'ubu ko hari ababaye karifye ariko bakaja mu bibanza biri munsi y'abaronka amatosi 100. Nubwo babaye karifye ufise atoshi ziri munsi y'100 ntiwemerewe kurotira. No kuvuga ubwa gatatu hemewe inshuro imwe yo kurotira kuri buri muntu wese yabaye eligible. Bavuze ati gas fees ni $2. Hanyuma rotre zikozwe bizokwigwako canke izo rotre ibaye izoba complete hagati y'iminsi 30. Uzogera kwihebura ko rotre yawe yanse ari uko iminsi 30 yaheze canke yarangiye. Ibindi nari nabivuze iyo hejuru, ahubwo ivyari ngombwa nivyo mpejeje kubabwira. Nuko rero ibyangombwa murabona ko nahejeje minimum rotre needs. Rero mu gihe nahejeje gushiramwo izo ngomba kurotira, nshafyonda ngaha kuri convert and withdraw. Ndahafyonda, ngira murabona baca baguha kano ka message na adresse amahera ashikirako. Ngire ndotire atosi 500 zikaba zivuye mu bihumbi 150 za Atoshi ziri no verified. Ngira muca muza murabibona bivanye n'ibiharuro baba baharuye. Okay, adresse zijako ni imwe twakura muri MetaMask. Hanyuma frais de transaction ni $2. Ivyo nivyo bintu bisabwa. Mbonye vyose bihuye nkuko nabishatse, chansonda ngaha kuri convert and withdraw. Ngira murabona ko ucushirako ya moto pass nababwira ko mu ntango y'ibiharuro 6 ucushiramwo bya biharuro 6 ngaha kugira ngo wemererwe kurotira. Niya payment code nababwira
ngira naberetse aho muyishiriramo. Okay, aho ndahejeje kuyishiramwo, ngira murabona ko submitted successfully, patiently wait, you could check the progress in the convert record. Ni ukuvuga aha ndabikoze neza cyane. Irya payment code nase kuyibereka kubera ari kabanga nyine yanje nyene, ariko uciye ugeze hajya ukaca kuri rya step ukaca uyishiramwo, ibi nivyo bica biza. Ngira murabibona ko aha je ndahejeje kurotira ya balance yari ngaha, murabona ko yagabanutse, bimwe byari ngaha murabona ko bigabanutse. Kubera iki? Kubera ko mpejeje kugira rotre, hamwe hari maximum, hamwe hari catanu, murabona ko hasigayeyo 0 nahejeje kurotira. Rero kugira urabe ko wahejeje ucuza ugafyonda no hejuru iburyo ahanditse record, ukafyonda basha bakwereka historique neza. Ngira murabona ko iyi ni inshuro ya kabiri ndotiye. Ubwa mbere narotiye atoshi 500 narayariye, hanyuma ubu naho ayo mpejeje kugira ubunyene ngaya 1500. Hama rero uhoraho akomeza barinde. Je mwariko muravugana yari Samsung irankunda kuva mu Burundi. Murakoze cyane. Hari akantu nari bigiye kubereka, ngira ngo murabona na hamwe hari dolari 2 kubera baciye bazitwara muri frais de transaction, naho nyine zaciye zigenda. Rero ndabasezeye, mwakoze cyane kubana nanje. Ino mining uyikeneye uranyandikira, nimero ndayishira muri description na link ya groupe. Ciao ciao, mutibagiye gukora subscribe na sabone. Murakoze, ciao.